Iryo kena ry'amazi meza ryatanguye kuba ndanse kuva ku wa 15 Mukakaro uyu mwaka w'2026, ariko mu mpera z'uku kwezi nyene ibintu vyateye biyangara kuko yahavuye abura burundu gushikaho biba ngombwa ko baje kuyarondera kure y'imihana yabo. Ibidashobokera ariko benshi kuko ayo mazi agurwa ibitagenda nk'uko isoko rya RPA mu Rugombo rivyigana. Amazi kuyarondera kure yaha muri zone ya Rugombo hanini kubera tuzi ko nk'umunyeshenza azamugena amazi yaho akunda gukama abashaka kuza kuyavoma muri komine Mugina cyangwa ahantu bita ku Muyange kubera amazi yaho akunda gukama. Kandi neze ibido tuzatuyigura $500 n'umusivero agiye kuyizana akakayizanira 1,000. Urumva ibido cyari $500. Abadafise ubushobozi bwo kugura ayo mazi meza nk'uko isoko rya RPA ribandanya rivyigana baraheza bagakoresha amazi y'inzuzi, amazi yuzuyemwo imicafu itandukanye iva mu ngo z'abantu be niyizanwa n'imvura. Urugomba amazi arashuma cane abantu kacatangwa kuza barikora ku mazi y'inzuzi zitemba bakaraba nk'akagunda imiferege kandi mukabona yuko imiferege cyangwa akagunda ibifise ubucafu bwinshi. Abanyagihugu bo mu Rugombo basaba ishirahamwe 𝐬𝐭𝐳𝐬𝐴 kubaronsa amazi meza mu maguru masha kuko batinya kuzoterwa n'ingwara zifatiye kw'isuku rike harimwo korera ikunze kuhatera.